Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Yesu abahezagire. Dusome ijambo ry'Imana. Igice ca kabiri c'Abikorinto igice ca 5 ku murongo wa 16 haravuga ngo nico gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya kuvyo kurukoba. Naho twari tuzi Kristo mu vy'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Igice ca kabiri c'Abikorinto igice ca 1 ku murongo wa 12. Kuko kwirata kwacu ari uku, kandi ijwi ryo mu mitima yacu rirabishingira intahe ingeso twagirira mw'isi, kandi cane cane muri mwebwe zari ukwera n'imitima itagira ubugunge iva ku Mana, atari mu bwenge bw'abantu ariko mu buntu bw'Imana. Yesu nabahezagire. N'aya majambo y'Imana numva mu mutima nipfuje gusangira namwe. Yesu abahezagire. Imana ibaha umugisha. Niki kibazo nakuzaniye. Yesu umuzi gute? Umuzi mu buryo bw'umubiri canke umuzi mu buryo bw'impwemu? Imana iguha umugisha. Paulo avuga ko hari igihe babayemwo bazi Kristo mu vy'umubiri, ariko none ngo batakimumenya batyo. Ico gihe bari bazi Mesiya ko azoza aje gukiza Abisirayeli, abakure ko ingoma y'Abaroma, abakure mu buja, abe umwami w'isi, agarukane ingoma y'Abisirayeli. Bari bamwiteze mu buryo bw'umubiri, ariko we yaje mu buryo bw'impwemu. Arico catumye n'abaherezi bakuru batamenye ko yaje, kuko uburyo bari bamwitezemwo sibwo yajemwo. Kandi n'intumwa zagendanye nawe Yesu akababwira ivy'ubwami bw'Imana, ariko bo bakama babona ivy'ubwami bw'isi, ivy'umubiri. Aho bamwe banamusaba ngo niyamara kwima ingoma, umwe ngo aze yicare iburyo uwundi ibumoso. Hari n'abandi yagaburiye abantu barahaga, baca baja imigabo yo kumwimika ngo abe umwami wabo. Turabona kandi amaze kuzuka, intumwa abari bagendanye nawe akora n'ibitangaza. Baramubajije ati, iki nico gihe ugomba ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Ibi byose vyarerekana uburyo bari bazi Yesu, nubwo we yababwira ivy'impwemu, ariko bo kuko uko bari biteze Mesiya ko azoza, ibyo bari bamuziga ko byari ivy'umubiri, ntivyari ivy'impwemu. Ariko birerekana ngo icazanye Yesu mw'isi si ivy'umubiri, ariko yazanwe n'ivy'impwemu. Bibiliya ivuga ngo Yesu abungura ubwenge kugira ngo batahure ivyanditswe, bamenya ko ubwami Yesu yavuga atari ubwo mw'isi, ariko yavuga ubwami bw'Imana mu vy'impwemu. Kuko Yesu ubwiwe yavuze ngo ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Bisigura ko iyo umuntu amwakiriye abahindutse ubwami bwa Kristo, acaganza muri we, agategekera muri we. Petero ataramenya ko Yesu atazanwe n'ivy'umubiri, yumvise Yesu avuga ko agomba gupfa, byaramutsitaje. Arico catumye amwihereranya, akamubwira ati, mugenzi, biragahera. Yarazi ko Yesu niyamara kuba umwami, nawe azoba icegera ciwe. Petero amaze kubona ko Yesu apfuye, yaciye yisubirira kuroba. Yesu yababwira ivy'impwemu, ariko bo bakabirabira mu mubiri. Ico gituma Paulo avuga aya majambo ngo naho twari tuzi Kristo mu vy'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Ikibazo nakuzaniye niki? Mbega Yesu umuzi gute? Umuzi mu buryo bw'umubiri canke umuzi mu buryo bw'impwemu? Uko ubayeho niko kwerekana uko uzi Yesu, kandi ivyo ukora muri ino si nivyo bigaragariza abantu uko Yesu umuzi.
hari imigwi ibiri y'abantu, abazi Yesu mu vy'umubiri bamuronderako ivy'umubiri, abandi n'abazi Yesu mu vy'impwemu bamuronderako ivy'impwemu. Ariho umuntu yiyanka agaheba amagara akareka ivy'umubiri akihangana kugira ngo aronke ivy'impwemu. Ariko abamuzi mu buryo bw'umubiri bitirirwa izina ryiwe babayeho uko, baremera bagahemuka, bagakora amanyanga, bakagunga, bakiba, bakabesha kugira ngo bakize ubugingo bwabo. Ntibikunda ko bihangana ngo barindire igihe n'isaha y'Imana. Yesu yavuze ngo uzoshaka gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburokora. Kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'impwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Tumaze kwizera tukihana tukaba mu vy'Imana, harabavyinjiyemo neza biha Imana ataco basigaje. Batahuye bamenya neza ko icazanye Yesu kwari ukuduha ivy'impwemu no kudukura mu buja bw'ivyaha n'imivumo twatewe n'ivyaha twakoze. Imana ikaduhezagira imigisha yose y'impwemu turi muri Kristo ahantu ho mwijuru. Ari naco gituma Yesu avuga ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, isigura ngo ivy'impwemu, ibisigaye muzovyongerwa. Isigura ngo ivy'umubiri ni inyongera. Biboneka ko priorite ni ivy'impwemu. Ivya mbere bitangura dukwiye kwitwararika ni ivy'impwemu, ngo ibisigaye ivy'umubiri ni inyongera. Hari n'abandi bamwizeye ntibavyinjiramwo neza ngo bihe Imana bayubahe bayitinye, ariko bashize umutima ku vy'umubiri kuruta gushira umutima ku vy'impwemu. Yesu amaze kugaburira abantu bagahaga, bumaze kwira Yesu abasigaho yurira ubwato ajabuka hakurya. Bibiliya ivuga ngo nuko iryo shengero ribonye ko Yesu atariho ari aho bwari bukeye, ngo n'abigishwa biwe nabo ari uko rija muri ano mato, naryo ngo rijabuka i Kaperinaumu rirondera Yesu. Bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati, mwigisha waje ino ryari? Yesu arabishura ati, nukuri ndababwire ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Ntimugakorere ivyo kurya biyoka, ariko mukorere ivyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashizeko ikimenyetso. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore ibikorwa vyiza? Yesu nawe arabishura ati, igikorwa c'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye. Nuko baramubaza bati, none ukora ikimenyetso ki ngo tukirabe tukwizere? Ukora ikimeze gite? Basogokuruza bacu barirama no mu bugaragwa, nkuko vyanditswe ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mwijuru. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mwijuru, Data niwe abaha umutsima w'ukuri uvuye mwijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mwijuru ugaha abari mw'isi ubugingo. Baramubwira bati, mugenzi, na ntaryo uzuhore uduha uwo mutsima. Yesu arababwira ati, ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko muvyo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Kuko iki arico Data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Imana uku niko
abantu bakurikiye Yesu bamurondera ko umutsima, ngo bamurondera ko ivy'umubiri, ibintu biyoka bishira. Yesu akababwira ivy'impwemu ntibanavyumve, akababwira ivy'ubugingo budashira, ivyo ntibanavyumve. Bo bamubwira ati ngo uzuhora uduhana ntarya uwo mutsima. Ivyo vy'ubugingo budashira, ivy'impwemu ntaco vyari bibabwiye. Imana idutabare. Umuntu arashobora kuba akenye akiyumvira ko ikihutirwa ari uko Imana yomumara ubukene kuruta ugukiza umutima wiwe. Umuntu arashobora kuba agwaye, aboshwe, ari mu vyago, abuze akazi, akibaza ko ikihutirwa ari ukumuha ivyo bintu akenye canke kumukurako ivyo bimuruhije. Ariko Imana yoyo ikirondera n'umutima. Yesu akiri mw'isi, imbere yuko akiza ingwara umuntu, yabanza kumuharira ivyaha. Ibi birerekana agaciro Yesu yaha ubugingo bw'umuntu, yaha ivy'impwemu. Nta kintu na kimwe yigeze akora, yatangura gukiza umutima, hama ivy'umubiri bigakurikira. Imana nibahezagire. Pawulo yerekana ingene imibereho yabo mw'isi yahindutse kuva aho bamenyeye icazanye Yesu mw'isi, ko atari ivy'umubiri ariko yazanwe n'ivy'impwemu, no kuduha ubugingo budashira, no kudukiza ivyaha, no kuduhindura abana b'Imana tukaba ivyaremwe bisha, akaduha imihezagiro y'ivy'impwemu. Mu mubiri umuntu akora ivyaha, urongorwa na kameremere y'umubiri, ntashobora guhimbara Imana. Ariko muri mpwemu, iyo umuntu arenganya ivy'umubiri, Yesu akamubonera mu vy'impwemu, uwo muntu ahimbara Imana. Kandi bama imbuto zo kugororoka. Ubwa mbere Pawulo avuga ko bari bubakiye ku vy'umubiri, ukwizera kwabo gushingiye mu bwenge bw'abantu atari mu bushobozi bw'Imana. Ivy'ukwera mu mutima nta gaciro babiha, baragunga, bakabesha, bagasambana, bakica, baganzwa na kameremere y'umubiri, byatuma bitwararika ivy'umubiri. Ariko ngubu baganzwa n'impwemu, bitwararika ivy'impwemu. Kandi Pawulo aravuga mu cete yandikiye abikorinto ngo igihe twaza iwanyu ntitwari dufise amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ngo ariko yaserukamwo ubushobozi bwa mpwemu yera, kugira ngo ukwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko guhagarare mu bushobozi bw'Imana. Yerekana ingeso bagirira mw'isi, ngo cane cane mu bizera, ngo zari ukwera n'imitima itagira ubugunge biva ku Mana, atari mu bwenge bw'abantu ariko mu buntu bw'Imana. Uku niko abazi Yesu mu vya mpwemu babaho mw'isi, bagendera mu kwera, bemera gusonza hako bahemuka, bagendana imitima itagira ubugunge, imitima itagira ijwi ribagiriza ikibi, baheba inyungu mbi z'umubiri, baronka ari uko bahemutse ku Mana, ariko bakihangana, bakazigama agakiza bahawe rimwe, bagahesha icubahiro Imana. N'aya majambo y'Imana nari mfise mu mutima, nari nipfuje gusangira namwe. Yesu umuzi gute? Umuzi mu vy'umubiri canke umuzi mu vy'impwemu? Ivyo ukora nivyo vyerekana uko uzi Yesu, ibikubamwo, ivyo wiyumvira, ivyo ushize ku mutima, nivyo bigaragaza vy'ukuri uko Yesu umuzi. Kuko abamwakiriye vy'ukuri, abamuhereje ku mutima bakifatanya nawe akaramata, bashize umutima ku vy'ubwami bw'Imana, bashize umutima ku vy'impwemu, bashize umutima ku biri hejuru iyo Kristo ari, kuruta uko bashira umutima ku vy'ino mw'isi. Kandi ingeso bagirira muri iyi si nizo zigaragariza abantu bose bababona uko bazi Kristo, uko bamumenye. Nk'uko ubwiwe Yesu yavuze ngo icamuzanye, yaje mw'isi aje gukiza abantu ivyaha,
aje kuzanira abantu ubugingo budashira, kugira ngo nubwo bazoba batakiri muri uyu mubiri baze babaneho nawe muri bwa bwami yategura atari ubwo mw'isi, azabahe ivy'ubugingo yabateguriye muri ca gihugu kitagiramwo amarira, kitagiramwo imibabaro, ariko umuntu yoba ari umuhombe mu gihe yogenda kuri Yesu akamukurikira akamumarako igihe kirekire, ariko amurondera kwibi vy'umubiri. Birashoboka ko kumbure umuntu ashobora kuba yarizeye mugabo atagiye atumbereye ivy'umubiri, ariko amaze gushika mu gakiza akaremerwa n'umubiri, kameremera ikamuremera, akaremerwa n'ivya kino gihe, akaremerwa n'ivy'isi, bigatuma ivy'Imana atavyinjiramwo cane ngo abishikeko, kameremera ikamuganza, bigatuma ivy'umubiri ari vyo ashira ku mutima cane kuruta uko ashira umutima ku vy'ubwami bw'Imana. Nahawe kwisuzuma, Imana nibahezagire, kuko mu mubiri ntuzoreka gukora ivyaha. Nimba ushize umutima ku vy'umubiri, ivyaha muzokwama muri kumwe, ariko niwiha Imana ugashira umutima ku biri mw'ijuru. Yesu ntiyigeze yigisha imiduga, ubutunzi bwo mw'isi, amazu n'ibindi, ariko yahagaze ku bugingo budashira. Nivyo ni vyiza kubigira, ariko igihambaye ca mbere n'ubugingo. Ikibazo ni iki: Yesu umuzi gute? Ivyo ukora birerekana uko Yesu umuzi. Ingeso ugirira mw'isi zirerekana uko umuzi. Mbega Yesu umukurikira umurondera ko ivy'umubiri, canke umukurikira umurondera ko ivy'impwemu? Mbega ivy'isi vyarakuvuye mu mutima? Ushize umutima ku biri mw'isi, canke ushize umutima ku biri mw'ijuru iyo Kristo ari? Niwisuzume. Yesu abahezagire. Imana ibahe umugisha. Amen.